Ikintu dushaka gusaba turabona yuko naho babiduhaye ntabwo bikwiye, nashaka gusaba nk'abo baba bafise uburyo ukuntu boduterera yuko botwongereza kugira ngo tubashe kugira ubushakashatsi bwimbitse mu vyigwa kugira natwe uyu mwaka tuzobe mu banyeshure bazoronka amanota meza. Muravuze yuko mwagendeye amashuri ane kugira mutora ayo mashuri ane mubigenza gute? Dufashe amashuri ari mu buyobozi bw'indero muri komine ya Mabayi canke ari muri komine ya Mabayi ari menshi, mwisunga iki nyamukuru catumye mugendera canke mujana ku kantu ako gakemanyi kuri ayo mashuri ane? Ariko tukavuga ati imvukira zoba zaratewe iteka zigashobora kumva yuko indero aho bageze indero yabafashije bogaruka bakaza barashiramo ukuboko, hanyuma uko kuboko kugashobora gufatwa kuri bose. Rero Reka tubashimire abakunzi ba Inkerebutsi TV, twizera ko muri amahoro mumeze neza, natwe turi amahoro tumeze neza. Rero nkuko muriko murabibona ngaha ku Inkerebutsi TV turi kumwe n'umushitsi, uwo nawe ni usanzwe aserukira ugwaruka, ihuriro ry'ugwaruka muri komine ya Mabayi. Byinshi aja kubitwibwirira, ariko ico nashaka gushikako nuko twamubonye ariko arazunguruka ari kumwe n'abandi bagenduzi b'amashure bashika ku mashure atandukanye, na cane cane amashure afise umwaka w'icenda. Byinshi muraja kuvyumva muri iki kiganiro. Turabaramukije Meze neza? ego Amakuru yanyu? turashima Uwiteka. Mwo kwidondora bakora dukurikirana ngaha ku Inkerebutsi TV. Ego jewe ku mazina Bayintanzwe n'Imana Raphael, nkaba njejwe igisata c'ugwaruka muri komine Mabayi. Twabonye muriko murazunguruka ku mashuri atandukanye, mwari mu biki? Hajya twabona mugira mukoranya abanyeshure muvugana. Kuri uyu munsi wa kane, igenekerezo rya 25 z'ukwezi kwa kane mwaka wa 2024, ubuserukizi bw'inama nkuru y'ugwaruka muri komine ya Mabayi bwaratunganije igikorwa cyo kugendera igisata c'indero mu gufasha mu kuja gushigikira abanyeshure, na cane cane babanje kwihweza umwimbu baronse muri ibi bice vya mbere biheze by'umwaka, kugira ngo bashobore kubashigikira no kubatera intege kugira ngo umwimbu w'uyu mwaka uzugende neza. Rero mu kwezi kw'icumi twarakoze ingendo zo kubahimiriza abanyeshure, na cane cane abanyeshure bakora ibibazo vya leta mu mwaka w'icenda no mu mashure aheza poste fondamentale. Hama mu bibazo bagiye baradushikiriza barandekanye ko mu ntambamyi bagiye baragira kugira ngo umwimbu ntube wagenze neza cane, ari uko bagiye barabura ababashigikira ibibafasha gutegura ibibazo vya leta. Rero twaciye tugira indinganizo yo kubaronderera ama épreuve type abanyeshuri bo mu w'icenda kugira ngo ashobore kubafasha kwitegurira ibibazo vya leta vyimirije bizokorwa mu minsi iri imbere. Rero kabaye akaryo keza ko gushika kwayo mashure, kuko twagendeye amashure ashika 4 uno munsi, kandi ayo yose igikorwa cagenze neza. Twagiye turabaha ayo ma épreuve type nkuko twayabemereye, kandi bigaragara ko byabashimishije cyane, kuko baheruka gukora ikibazo c'umwimenyerezo wo kwitegurira ikibazo ca leta. Barerekana intambamyi bagize, kandi baravuga ko hari ivyigwa bananiwemwo cane, barosemwo amanota mabi. Rero navyo twaciye dukorerako kugira ngo dushobore kubatera intege, na cane cane ko bakoresheje ayo ma épreuve type twabonye ko umwimbu ushobora kwiyongera. Muravuze yuko mwagendeye amashuri ane, kugira mutora ayo mashuri ane mubigenza gute? Dufashe amashuri ari mu buyobozi bw'indero muri komine ya Mabayi canke ari muri komine ya Mabayi ari menshi, mwisunga iki nyamukuru catumye mugendera canke mujana ku kantu ako gakemanyi kuri ayo mashuri ane? Oya, ntabwo twagendeye ayo mashuri ane gusa, ahubwo navuze ayo twakoreye kuno munsi. Naho ubundi bwo dufise intumbero mwihangiro twihaye, nuko amashure yose afise umwaka w'icenda tutegerezwa kuyagendera
mu kubashigikira no mu kubaronsa ivyo vyigwa bizobafasha gutegura ibibazo vya leta. Rero aho navuze uno musi ko twakoreye kuri lycée communale Ruseseka, lycée Sainte Marie Mediatrice de Mabayi, na ekole yo ku Rurinzi hamwe no mu Nkubara. Rero ayasigaye nayo izi ngendo zirabandanya gushika ayo mashure yose tuyashitseko, na cane cane ko mu buyobozi bw'indero muri komine twarahaciye baratwereka amarezilita bagiye bararonka, tuca dukorera ahanini ku mashure y'ibanze tubona ko akenewe amarenforcement kugira ngo nayo ashobore kuduza umwimbu. Muravuze ko ingendo zikibandanya kandi ko muzokora ku mashure yose agize ubuyobozi bw'indero muri komine ya Mabayi. Mbega ubwo buryo mubukura he? Ko mbona ibintu byo gufotoza impapuro bisa nk'ibigorana, murafise ikigega, murafise ahantu mukura uburyo? Murakoze. Mu nama nkuru y'ugwaruka muri komine Mabayi mu gisata c'ugwaruka dusanzwe twitunganya no kwiyungunganya kuko dukora nk'abitanzi, kuko nous sommes des jeunes volontaires, dukora nk'abakoranabushake, turarondera tugaterereza tukiyungunganya tugatanga intererano. Nk'ubu kugira ngo izi dushobore kuzironka byavuye mu nguvu zacu, twarihaye ihangiro turavuga ati umwe wese narabe ico yoterera kugira ngo dushobore gushigikira abanyeshure, kubatera intege, na cane cane ko twipfuza ko mu gisata c'indero muri komine dukoreye hamwe tubona ko twipfuza ko umwimbu ushobora kwiyongera. Rero nta hantu dufise dukura uburyo atari mu ntererano zacu hamwe no gusaba abagira neza. Gusa ikibazo dufise nuko nk'imvukira zo muri komine Mabayi ntibaratahura neza uyu mugambi wo gushigikira igisata c'indero, kuko iyo dusabye intererano biragoye kugira bavyumve, ariko ko tukiri mu ntango turizera neza ko ibi bikorwa ko twabitangije twiyemeje kuzobishira mu ngiro, hanyuma kumbure tumaze kubona umwimbu ubonetse bishobora kuzotera n'abandi inguvu. Hoba hari abo muba mufise mushobora gutera akamo? Ego turatera akamo ahanini imvukira za komine Mabayi, na cane cane ko usanga ayo mashure tugendera yigako abana babo. Tugatera akamo kandi abajejwe intwaro kugira ico bakoze, kuko ishure ni inkingi y'iterambere rirama. Ugwaruka twese hamwe twige twitegurire neza ejo hacu heza, ico nico civugo dukorerako. Kandi nkuko igihugu c'u Burundi nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi yaduhaye ihangiro y'imbona kazoza ko mu mwaka w'2040 tuzoba dufise Uburundi bwifashe mu iterambere, 2060 tube dufise igihugu giteye imbere mu by'ubutunzi. Nyuma yo gutera kamo twagira kandi dushimire mwevuye ku mutima nyakubahwa musitanteri wa komine Mabayi, na cane cane ko yagize uruhara rudasanzwe mu kudukarihiriza ubwenge, mu kuduha intumbero no mu kudutera intege, ari naco gituma mubona ibikorwa byose mu gisata c'ugwaruka biriko biragenda neza. Turamushimira cane kuko turamaze kugiranira amanama akatari gake, kandi impanuro aduha no kungene yitwararika ugwaruka biraduhimbara cane bikadutera n'inguvu. Kandi twagomba tunabamenyeshe ko imbere yuko tuza kwa kino gikorwa twavuganye nawe, kandi aremera ko agiye kudushigikira mu bikorwa byose bigiye kubandanya birangurwa mu gisata c'ugwaruka. Kandi abandi twoshimira ni ubuyobozi bw'indero muri komine ya Mabayi, bwaradufashije cane kuko uyu mugambi twari kuwutegura nibyo, ariko byari gushika bivanye nuko babona harimwo intambamye, bari gushobora kuwuburabuza intumbero ntituyishikeko. Ahubwo bamaze kumva ko twagize ico ciyumviro baraduteye intege, baradushigikira, baravuga bati nimugende mwipange neza, hama tuzobashigikira
kandi tuzonabaherekeza mu mwanya muzoba muriko muratanga ibyo bikoresho bizofasha kungura ubumenyi abo banyeshure. Twagira kandi dushimire n'urundi rwaruka rw'imboneza na cane cane rumaze gutahura umugambi wo gushigikirana na cane cane wo gukarihiriza ubwenge canke ubumenyi urwaruka rwacu. Hariho urwaruka haba urw'imvukira ruba ngaha muri komine ya Mabayi canke ruhavuka rutahaba rurangurira imirimo hagati mu gihugu, nabone turabashimiye cane abagize ico bakora kandi barahari, nubwo atari ku rugero rushimishije nkuko twari tuvyiteze, ariko abagize ico bakora bose turabashimiye. Hanyuma kandi tuce dutera akamo urwaruka na cane cane rwagiriwe amahirwe rusanzwe rurangurira imirimo yabo mu bihugu bitandukanye, ko igihe cose tuzobatera akamo mu bikorwa vy'iterambere na cane cane byo gushigikira igisata c'urwaruka, kugira ngo urwaruka rwo muri komine ya Mabayi nago ntirusigare inyuma mu iterambere canke mu by'ubumenyi, ko boza baradushigikira kuko ukuboko kumwe kuriyaga ariko ntikwimara ubugi, kandi imiti ikora ikoranye, kandi ngo umutwe umwe wifasha gusara ntiwifasha gusaba. Rero hamwe n'ibyo tukarangiza dushimira cane uwo wese yagize icyo aterera, twongera tunababwira ko ibikorwa twiyemeje tugiye kubandanya tubikora, kandi tukizera yuko abajejwe intwaro n'imvukira bofatirako bakadutera intege kugira ngo amahangiro twihaye mu iterambere rirama kandi ridakumira na cane cane mu gushigikira urwaruka rize ribandanye rigenda neza. Murakoze cane. Reka tubashimire cane kuri uyu mwanya mushoboye kuturonsa. Natwe turabashimiye kuba muduhaye kano kanya ko kugira ico dushikiriza na cane cane mu gisata c'urwaruka, twongera tugira ko duhimiriza n'urundi rwaruka rutaratahura ico turi. Twebwe turabona ko dutegereza kuba urwaruka rw'inkerebutsi, urwaruka rubona kure, na cane cane ko nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi yatwemereye akadutera iteka ryo kwitwa umugenzi w'urwaruka. Rero turabona mu vyo ariko arakora no mu ndinganizo turabona ko yitayeho cane igisata c'urwaruka. Rero tugahamagarira urwaruka ko nago goja ku kivi rukava inyuma ibitagira ikimazi, kumarigara, kuja mu buhumbu n'ibindi, kugira ngo twese hamwe twigire mu ihangiro ryo kwiteza imbere, kugira ngo dushishikare kubaka igihugu cacu. Ego bakunzi ba Inkerebutsi TV, mwabibonye tuvanye n'ubusanzwe aserukira urwaruka muri komine ya Mabayi, twaciye twegera umugenduzi w'amashure muri komine Mabayi. Turabaramukije. Nanje ndabaramukije. Mumeze neza? Yego tumeze neza cyane. Mwo kwidondora kwa bariko baradukurikirana ngaha ku Inkerebutsi TV. Yego je nitwa Arakarama Adonis, nkaba njejwe ibiro by'ubugenduzi muri komine Mabayi. Namwebwe twabonye muri kumwe n'urwaruka baheje kutuba ko ari ihuriro ry'urwaruka muri komine Mabayi, ngo bariko batanga ibintu by'impapuro. Yego kuva mu gitondo twazindutse tuja mu nteguro yuko dushobora gushika ku mashure kugira dufatikanije na CNGB Mabayi dushobore gutanga imyimenyerezo yasohowe n'ubushikanganje bw'indero ku mashure yagiye aragira ibibazo mu bijanye n'ubumenyi. Mbega hariho abandi baba bamaze kugira ico gikorwa bakaza bakabigira hariya mu buyobozi bw'indero, tuje gutanga mwene izi mpapuro mugashobora kuja gutanga hakurya mwazungutse ku mashure menshi atandukanye. Murakoze. Igikorwa cyo gutanga ama épreuve type cyangwa ibibazo byo kwimenyereza ntibyari bwabe muri komine Mabayi, muri DCM Mabayi. Donc CNGB ije nk'iya mbere mu gufasha abanyeshuri mu kwitegurira konkuru. Ko byahora bigenda bari abayobozi bakorana n'abavyeyi kugira iyo myimenyerezo ishobore gushika ku mashure atandukanye. Ibyo dukora muri DCE turagerageza kubisohora kuko biza ku buhinga bwa none mu matelefone, mugabo ico dukora muri DCE duca tubisohora ku mashine, hanyuma abayobozi nabo bagaca babigwiza babikuye muri DCE. Rero CNGB ni ya mbere muri DCE Mabayi. Ni ya mbere CNGB, oba hari abo mushobora gusaba canke gutera kamo kuri mwe n'iki gikorwa?
Ni benshi cane mwarabibonye mu mwanya wo gukoresha ikibazo co kwimenyereza test communal d'entraînement, twarateye akamo ko bodufasha kugira niburiburi dushobore kworoherezwa mu kugwiza ivyo bibazo, mugabo ntawe turaronka yozodufasha. Mbega nyene twari kumwe n'umuyobozi n'umuyobozi w'indero muri komine Mabayi, ico gihe bariko bakora irya test d'entraînement, mbega vyagenze gute muri rusangi, kuko bavuga ko ari bategura gukora kya kibazo, muri rusangi vyagenze gute? Urakoze cane. Iki kibazo co kwimenyereza test communal d'entraînement ntabwo vyagenze neza cane, kuko bari abanyeshuri 518, twarabonye abaje imbere bangana n'ibice 12 kw'ijana, no kuvuga yuko abo bantu ni bake gose. Hanyuma mu mashuri 23 yashoboye gukora iki kibazo, ishuri rimwe ryonyene niryo ryashoboye gushikana umwimbu wa 50 kw'ijana, ayandi yose yaronse ibice biri munsi ya 50 kw'ijana. Muri ayo mashure harimo n'amashure ashika 6 atashoboye kuronka umwana n'umwe ngo ashikane 50 kw'ijana. Murumva ko biteye ubwoba muri uno mwaka, ari naco gituma twasavye CNGB guca ikora kw'ayo mashuri 6, cane cane ihere kw'ayo mashuri 6 kugira abandi bose bashikirwe, abo bagize umwimbu mukeya gose. Ishure rimwe gusa niryo ryoba ryarashwe 50 kw'ijana. Mbega vyo babiva kuki kugira abana bananirwe umwe nuko? Imvo ni nyinshi, hari ziva ku banyeshuri kandi nizo nyinshi cane. Nyinshi rero muri zo hariho ukutasubiramwo ivyigwa abigisha babahaye, kandi murazi yuko kuva na kera narindi byose ntubironkera mw'ishure. Hari ivyo baguha mw'ishuri bikakugira akamaro kugira uze kurondera ibindi. Rero uwo mwitwarariko ku banyeshuri kabisa tumaze kubiraba neza, tukavugana n'abavyeyi, tukavugana n'abarezi, abanyeshuri ntibagisubiramo muhira ivyigwa. Haramutse akamo? Ego, akamo turagatera cane cane abashobora kutwumviriza, abashobora gushikana ijwi kure, kuko turazi yuko iyi nsamirizi yanyu ikurikirana n'abantu benshi. Ubwa mbere dushira ijwi ku bavyeyi bo bareze ubwo rwaruka, kugira mu ndero yo kuziko bashobore kumva ko bafise umutwaro wo guherekeza abo bana bibarutse kugira babashikane ku iterambere rirama. Iterambere rirama naryo ni kubashira mu mashure bakaca ubwenge, hanyuma bakamenya uko igihugu kitunganijwe, bakamenya n'ukuntu bashobora kwironderera ubuzima, na cane cane yuko ubu imirimo, ubuzi bwo muri leta butariho ku bwinshi. Akandi kamo dutera imvukira, haba izikorera muri komine Mabayi, haba izikorera hanze ya komine Mabayi mu ntara ya Cibitoki ku rwego rw'igihugu, kugira bagaruke basahirize mu gisata c'indero, na cane cane kuza gutanga impanuro ku mashuri atandukanye nk'uko tubona CNGB iriko irabikora, hamwe no kuza irafasha mu gisata c'indero, na cane cane nko gutanga nk'ibikoresho ku mashure, kuko nk'ubu kiya kibazo twakoresheje cyadutwaye uburyo bwinshi bukaba bwavuye mu bavyeyi kandi bukaba bwabonetse bigoranye, ariko tukavuga ati imvukira zoba zaratewe iteka zigashobora kumva yuko indero aho bageze, indero yabafashije, bogaruka bakaza barashiramo ukuboko, hanyuma uko kuboko kugashobora gufatwa kuri bose. Rero hariho imvukira ziri no mu mahanga kandi zifise n'uburyo. Twebwe muri deseye turakenye ibikoresho, na cane cane byo kugwiza ivyo bibazo. Nk'ubu iyo mu gihe twari dufise mashine igwiza ibibazo, na CNGB byari kuyorohera kugira mu mwanya isase bace bashobora gushika ku mashuri yose. Mugabo ubu ngubu baca bongera bakisubiramwo, bakikora mu mufuko, nataho bakura
ugasanga rero bagiye gusohoza cyangwa kugwiza ibibazo mu masiberi cyangwa mu mashine za prive. Iyo rero tuba dufise ibikoresho bikwiye bagaca bazana ico ciyumviro twaca tugikorerako. Rero dutera kamo ku banyeshuri bene umugambi bo nyene babona ko kazoza kabo kari kw'ishuri, tugatera kamo abavyeyi, tugatera kamo imvukira, ariko kandi dutere na akamo na komine kugira mu ndinganizo basanzwe bafise y'iterambere ko mu gisata c'indero nk'uko baba babikoze boguma batwibuka na cane cane mu kugwiza ibibazo mu gukurikirana indero y'amashure eko. Reka tubashimire cyane na mwebwe kuri uyu mwanya mushoboye kuturonsa. Natwe turabashimiye. Nyuma yo kuganira n'aba bubahwa, bamwe mu baronkejwe ivyo bitabo bizobafasha kwigira ikibazo ca leta baratwiganiye ko bashimira cyane iryo huriro ry'ugwaruka ku kuntu ryabaye irya mbere mu kubiyumvirako. Mumeze neza? Ego turashima. Mu kwidondora? Ku mazina ni Nganji René Evlar, nkaba ndumuderege wo kuri lycée wa 9e année B wo kuri lycée Sainte Marie Mediatrice de Mabaye. Nawe twakubonye uri kumwe n'abantu babaha ibintu wobwira bariko baradukurikirana kuri Nkerebutsi TV ivyo ari byo. Ego cyane bagerageje kuduha no byita kari imfashanyo y'ama épreuve kubera yuko turi mu mwaka w'9 twegereje gukora kibazo ca leta, bakaba badufashije rero bakaduha ama épreuve type ya edition 2024. Tukaba tubashimira cyane kuko kukigoro batugiriye, twibaze ko bizodufasha. Mugerageje kuraba twareka tukubabona muri ko murakora ikibazo cyo kwitegurira ko nkuru canke ico kibazo nyene ca leta, mbega byo byagenze gute muri ico kibazo? Turabye umwimbu waragenze neza nubwo utagenze neza cyane, gusa turacagerageza gukora kugira turabe yuko turushirizaho umwimbu twaronse turonka wegera imbere cyane paraporo yo twaronse. Mbega izo mpapuro babahaye cyangwa izo prefet type babahaye mubona zirabakwiye hariya ko muzokoresha? Nubwo zitadukwiye neza, gusa turabashimiye kuko nibaze ko zizodukwira kuko bike hanyina bankana. Bakamomotera akamototera nubwa nko ku banyeshuri cyane cyane ntwara kwihatira kwiga, twese tukihatira kwiga kugira ngo kuko twebwe Burundi bwejo. Nkasaba abandi bagira neza yuko bodufasha bakaduha ubundi bufasha kugira ngo tugume turonka ubundi bumenyi bwegeye imbere. Turamushimiye cyane. Yego natwe turabashimiye. Turakuramukije? Ndakuramukije na jewe. Meze neza? Yego. Babitanga iki mu kwidondora? Ku kazina banyita Iranzi Justin. Nkabandi umuderege w'ishure ry'umwaka w'9 kw'ishure rya Rurinzi. Derege mu mwaka w'9 kw'ishure rya Rurinzi twabonye muri kumwe n'abandi bantu, mbega abandi bantu ni bande mwari kumwe? Nabaserukira urwego rw'ugwaruka muri komine ya Mabaye. Bari baje mu biki? Bari baje kutwongera umwete wo kwiga mu vyigwa, bongera baduha n'inkebuzo, mbere banadushikirije n'ibitabo bidufasha kugira ngo bishobore kwigiramo kugira umwaka ugende neza. Ibyo bitabo urabona ko arico bizobafasha? Yego kiriho kandi kinini. Nk'igiki wobwira ukabwira n'abandi? Ico bizodufasha ni ukwiga kugira twitegure neza ko nkuru, kandi nkabwira n'abandi baba batabifise kugira ngo bagire umwete wo kubirondera no kurondera kugira ngo uyu mwaka uzobe umwaka mwiza utegura abanyeshure kuja mu mashure yisumbuye makuru. Hoba hari abandi bari bamaze kubazanira mwene izo mpapuro mu byo zibafasha kwitegura? Oya ni ubwa mbere. Iki ushobora gusaba? Ikintu dushaka gusaba, turabona yuko naho babiduhaye ntabwo bikwiye. Nashaka gusaba nk'abo baba bafise uburyo ukuntu baduterera yuko batwongereza kugira ngo tubashe kugira ubushakashatsi bwimbitse mu vyigwa kugira natwe uyu mwaka tuzobe mu banyeshure bazoronka amanota meza. Turagushimiye cyane. Sawa, namwe ndabashimiye cyane. Turabashimiye rero mwebwe mwese kuri uyu mwanya mwafashe mukadukurikirana, tuzoba dusubira mu biganiro byacu byo hanyuma.